Ndabaramukije mwese, ndabifurije ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'amahoro atagabanije ngo bibane namwe aho muri hose, bibasage mwese kugira ngo mushobore kugubwa neza muriko murumviriza ino nyigisho. Ndabahaye ikaze rero mu cigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ivyerekeye kuvuga mu ndimi. Dutangure ku kibazo ca mbere cabajijwe kivuga mbega ibitabo vyera ndabivuga iki kuvyerekeye kuvuga mu ndimi. Turabona rero mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'umunani. Murashobora gusoma ariko je ndabasomera amajambo ajanye n'ivyo nkeneye kuvuga, muga murashobora gusoma igice cose. Ni igitabo kitwereka igihe mpwemu w'Imana amanuka ku bari bari mu cumba co hejuru yari intumwa, uko Yesu yari yarababwiye ngo nimugende murindire mpwemu w'Imana mwitsa nzobarungikira ngo ubushobozi bumamanukire. Hama isezerano yari yarasezeranye rirashika. Turasoma ku murongo wa 4 havuga ngo bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Turabona ijambo izindi ndimi, kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Izo zindi ndimi rero no kuvuga iki? Dusomye ku murongo wa 5 turabona ngo i Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo musi y'ijuru. Guco gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi ngo barajoregwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Tagomba ko akantu tukumviriza neza. Abantu benshi bazi ko mpwemu w'Imana igihe amanuka abantu bavuze indimi zitumvikana. Oya, intumwa zavuze indimi z'amahanga, bavuze indimi umuntu ashobora kumva akarumenya, ibirimi bitandukanye vyo mw'isi mugabo vyumvikana. Ku murongo w'indi bavuga ngo barumirwa bose baratangara bati mbega aba bantu bavuga se abanyagalilaya? Kandi niki gitumye tuse tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye? Turabapariti, turabamedi, turaberamiti n'abami i Mesopotamiya. No kuvuga yuko turabonye muri kino gice turabonye ko igihe mpwemu amanuka bavuze izindi ndimi, bavuze indimi zumvikana mugabo kubera ko wibuke yuko benshi bari barize, ba Petero bose barabarovye, muga ukumva nk'umuntu atize aca mw'ishuri akwavuga nk'icongereza akarorero ariko avuga igifaransa akakivuga neza gusuma n'abacize. Rero aha turabona yuko mpwemu mu gutanga yaratanze iyi ngabire yo gushobora kuvuga ururimi rusanzwe ruhari mugabo utagwize, ukaruvuga nk'umuntu yagwize ariko kandi urwo rurimi utigeze urwiga. Kubera iki? Imana yabikoze n'impaka kubera ko hari haje ico bita diaspora. Mwibuke yuko abayuda bari barasabagiye, abayuda kuva kera bamye basabagira bakagenda mu bindi bihugu. Hama rero umunsi wa Pentekote babwirizwa kuza i Yerusalemu kugira ngo baze kugira iki? Guhimbaza Pentekote, kuko mwibuke ko Pentekote ari umunsi wa 50 inyuma ya Pasika. Rero no kuvuga ko Imana yashaka gukoresha intumwa kugira ngo bababwire ubutumwa mu ndimi bumva. No kuvuga umuyuda yari yaragiye mu bihugu by'iberamiti yumve ikirimi cabo, uwari yaragiye Mesopotamiya agarutse yumve ubutumwa, yumve ivyiza vy'Imana mu rurimi rw'iyakomoka canke iyo avuye. No kuvuga abayuda bari barakoranye i Yerusalemu bumva rero izindi ndimi. Rero no kuvuga aha turabona hambere. Aha kabiri turabona mu Bikorinto ba mbere igice ca 12 ku murongo w'10 turabona ubundi bwoko bw'indimi bavuga ngo indimi zitamenyekana, des langues inconnues. Abikorinto ba mbere igice ca 12 umurongo wa 10 bavuga ngo uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, ngo uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Aha mu Gifaransa bavuga ngo langue inconnue, indimi zitamenyekana. Uwundi agahabwa gusobanura izo ndimi. Murumva ko izi ndimi ni ingabire Imana iguza gutanga ko si indimi zibaho mw'isi. Yamara gusobanura cyangwa kwinterpreta ururimi icongereza cyangwa ivyo urashobora kuvyiga mu ishuri. Ubwo kubera iki ari ingabire navyo nyene? Kubera ko ururimi ntirubaho mu ndimi zibaho mw'isi. Turabonye rero ubwoko bubiri bw'indimi zibaho, izindi ndimi canke indimi zitamenyekana. Ivyo kenshi abantu benshi bakunda kwitiranya, bakavuga mu ndimi bakavuga ntibamenye yuko bavuga mu zindi ndimi canke bavuga mu rurimi rutamenyekana. Ica kabiri rero, ikibazo ca kabiri kivuga ngo gusenga mu ndimi vyazananye hehe, ni ikibazo gikomeye cyane. Turabona yuko ikibazo ca mbere, ingorane ya mbere yahabaye kugira abantu batangure gukora ivyo gusenga mu ndimi, ni kubera habaye kwitiranya kuvuga mu ndimi bakagifata nk'ikimenyetso co kubatizwa muri mpwemu. Muga twasomye ko igihe mpwemu w'Imana amanuka, ivyakozwe no mu gice ca kabiri
kuva ku murongo wa 1 gushika ku 8 twabonye neza yuko bavuze mu zindi ndimi, ntibavuze mu ndimi zitamenyekana. Ikibazo ca mbere co gusengera mu ndimi zitamenyekana cavuye kuko abantu bigishijwe yuko ngo ikimenyetso co kuvuga mu ndimi, ikimenyetso co kwerekana yuko wabatijwe muri mpwemu ni ukuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ico naco sico, kuko tubisomye mu Bikorino ba mbere igice ca 12:13 umurongo wa 13 bavuga ngo kuko muri mpwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe. Ni ukuvuga abizeye Yesu Kristo bose babatijwe muri mpwemu umwe, ngo naho boba abayuda canke abagiriki, naho boba abagurano canke abidegemvya canke twese, ngo twanyweshejwe mpwemu umwe. Ni ukuvuga rero yuko kuvuga mu rurimi rutamenyekana ni kimwe mu ngabire Imana itanga, mpwemu w'Imana atanga. Sico kimenyetso c'uko umuntu yabatijwe muri mpwemu, kuko abahawe mpwemu ikibagaragarako ni ikimenyetso ca mpwemu. Ikigaragaza mpwemu ni camwa ca mpwemu w'Imana, si ingabire ya mpwemu w'Imana. Turabona ica kabiri aho vyavuye gusenga mu ndimi zitamenyekana. Ica kabiri tugisoma muri Matayo 6 umurongo w'7 n'umurongo w'8. Yesu abwira abantu bakora bigisha gusenga, babwira ngo niyo musenga ntimukabomboranye amanwa nk'uko abapagani bakora. Hari ijambo mu Congereza bakoresheje bavuga ngo babbling, do not keep on babbling like pagans. Ni ukuvuga ngo kubabalinga, ni ukuvuga najya amajambo umwana akivuka akoresha iyo ariko ariga kuvuga baba. Ni ukuvuga ko abapagani kera niko basenga. Muvyumve neza, mugende musome Matayo kandi 6 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 8. Ni ukuvuga yuko hari hasanzwe hariho uburyo bwo gusenga bwa gipagani, a pagan worship. Mu gusenga kw'abapagani rero baravuga mu ndimi zitamenyekana, mugabo bavuga bababaringa, bavuga amajambo umenga ntafise ico asiguye, mugabo bo bazi ivyo bariko baravuga mu gusenga kwabo. Rero ibi bintu navyo vyarinjiye no mw'ishengero, mugabo bavyinjiza mu buryo bwo kuvuga ngo bariko basenga mu zindi ndimi. Ibi bintu rero abariko baradukurikirana, il faut tirer attention, mube hangwe, kuko si ibintu vyose mwumva abantu bariko baravuga vyitwa ko ari ukuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ico gituma Paulo yavuze ngo turaza kubibona hejuru gato, turaza kubibona ko ni vyiza ko umuntu yavuga mu rurimi rutamenyekana abisigura canke akanuma. Turaza kubibona mu mwanya mutoya. Haravuga rero ngo kuko bibwira ngo yuko mu majambo menshi ngo ariho bazokumvirwa, ngo mwebwe ntimukore gutyo, ngo kuko Imana isanzwe izi ivyo mukeneye mutaranabisaba. Wandi majambo twebwe uburyo bwo gusenga si ukuzuza amajambo menshi, si ukumara amasatani uriko urababaringa uvuga amajambo adasiguritse, ahubwo ni ukumenya imbere na mbere yuko Imana izi ivyo ukeneye. Imana irazi ivyo ukeneye, kandi Imana ntiguha ivyo ushaka, Imana iguha ivyo ukeneye. Itandukaniro ni irihe? Nuko umuntu ashobora kwifuza ibintu vyinshi, ariko Imana iyo izi ivyo ukeneye vy'ukuri. Rero muhumure, kumva ushobora kuvuga uti je sinzi gusenga kandi ntababaringa, ntazi kuvuga indimi zitamenyekana. Oya, Imana ntiyumva indimi zitamenyekana, Imana yumva umutima uyimenekeye, umutima uciye bugufi imbere yayo, irawakira. Rero ikibazo ca gatatu, dutandukira ikibazo ca gatatu kivuga ngo mbega gusenga mu ndimi zitamenyekana birigishwa? Inyishu yoroshe cane. Muri Bikorino ba mbere igice ca 14 umurongo wa 13 havuga ngo ni ukuvuga ururimi rutamenyekana asenge kugira ngo ahabwe kubisobanura. Burya rero ururi kuvuga mu rurimi rutamenyekana ni ingabire ya mwene. Ingabire rero ntiyigishwa, ahubwo irahabwa. Hama nyene kuyironka ashobora kwigishwa ukuntu abikoresha mu makoraniro y'abera, kugira ngo uwo muntu ntaze kuyovya abera, ahubwo agira iki? Akomeze abera. Muhora mwumva abantu bakoresha igifaransa kiri mal conjugué bakagiteranya n'ikiespanyol, bakavuga igifaransa bumva ko igifaransa kidafashe neza, gifatanije n'ibindi bintu bafatanije, bagaca babyita ngo ndi kuvuga mu ndimi. Ariko ndagomba kubabwira abantu b'Imana, ivyo bintu si ukuvuga mu ndimi, ahubwo uko n'ukudebagura, ni ugukora akavuyo mw'ishengero n'akavuyo mu makoraniro. Iyo umuntu ariko aravuga
ukumva ariko aravuga igifaransa uzi ukumva giteranije n'ibindi bintu n'andi makonsone n'andi mavoyele akumva agashizemo n'ikiespanyol kindi asizemo n'igiportugais agashaka kubwira ngo urumva ngo ndiko ndavuga mu ndimi. Ivyo bintu sivyo. Ivyo bintu rero Paulo nico gituma yavuze ngo mu gice ca 12 abikorino ba mbere igice ca 12 umurongo wa 29 haravuga ngo mbega bose ni intumwa, mbega bose n'abavugishwa n'Imana, mbega bose n'abigisha, bose bakora ibitangaza, bose bafise ingabire zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Mwumvise bisigura ko ingabire ntizihabwa abantu, kuvuga mpemu w'Imana ngo atanga uko abishaka. Bisigura ngo ikintu cyo kubwira abantu ngo bose babwirizwa kuvuga mu ndimi sico, kuko bose si intumwa, bose sabavugishwa n'Imana. Ni naco kimwe yuko bose batahawe ingabire zo gukiza indwara, kandi nuko bose ntibahawe kuvuga izindi ndimi. Bisigura ngo nikosa cane, nico bita heresi canke inyigisho z'ibinyoma zaje mubera kugira ngo zibabuze kumva yuko bafise icyo nokwita gushira amanga yuko ari abana b'Imana, gushira amanga yuko iyo basenze Imana ibumva, kuko bakakubwira ngo nimbaka uvuge mu zindi ndimi ngo niho Imana ishobora kukumva. Kandi atari ivyo, Imana ntiyumva izindi ndimi, ahubwo Imana yumva ijambo ryayo, Imana yumva ubugombe bwayo. Ngo iki nico kitumenyesha yuko iyo dusenze duhawe ico twasenye, ngo nuko iyo dusenze igihonye n'ubugombe bwayo Imana itwumva kandi ikatwishura. Bisigura ngo hajya Imana yumva ubugombe bwayo. Rero nico dukwiye kwigisha uyu munsi, nico gihambaye gusumba kuvuga amajambo menshi atumvikana. Rero muramubona no mu marezo sosio birakunda guca kenshi, muramwumva abantu bavuga ibintu bitumvikana ntibabisigure, ukumva mugabo ukurumiriza ukumvamwo amamo français, ukumva agafaransa ukakumvamwo, ukumva nandi majambo kumure mu kirimi wacu mugabo adafise insiguro. Ivyo bintu vyose nukudebagura, ivyo bintu vyose ntibihuye n'ijambo ry'Imana, ivyo bintu vyose ntaho bihuriye n'ukuri kuja mu ry'Imana. Ni inyigisho z'abadaimoni zinjiye mw'ishengero. Nukuvuga ko nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha ingabire. Ingabire ntiyigishwa. Ikirundi umuntu yokikwigisha, igifaransa umuntu yokikwigisha, mugabo ururimi rw'ingabire nta muntu ashobora kugwigisha ubundi. Nico gituma Paulo yavuze ngo nuwahawe iyo ngabire ngo nasenga Imana. Kubera iki Paulo atabwiye abikorino ngo uvugisha araza ndamwigisha ukuntu akwiye kuvuga mu ndimi? Sivyo, ntivyigishwa, ahubwo yari kwabereka uko bikwiriye gukogwa mu makoraniro. Ariko ababwira ngo nukeneye isiguro nasenga Imana kugira ngo imuhe iki isiguro. Tuje ku kibazo kindire kivuga ngo ni ryari umuntu akwiriye gusenga mu ndimi. Turabona mu gice ca 14 abikorino ba mbere igice ca 14 kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 19 haravuga ngo shimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga mu ndimi zitamenyekana, ngo ariko mw'ishengero nomfuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigisha abandi, hako novuga amajambo ngo 10,000 mu rurimi rutamenyekana. Nijya ari umuntu asenga mu ndimi n'amakosa gusengera mu rurimi rutamenyekana mu makoraniro. Umurongo 23 uvuga ngo nuko ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe, nukuvuga mu makoraniro y'ishengero bose bakavuga mu ndimi zitamenyekana, hakinjiramwo abatungu canke abatizera, ngo ntibovuga yuko mwasaze. Murumva igituma abantu benshi bavuga yuko abarokore canke abantu basenga ngo basaze? Ni kubera ko vy'ukuri niko tubikora, tukora nabi ivy'ukwizego. Ivyizegwa nibihe? Paulo aravuze yuko ntibikwiriye yuko mw'ishengero abantu bakoranye bose, aho abantu bakoraniye hamwe, abantu bose banduka bakavuga mu ndimi zitumvikana. Paulo avuga ati ntimwumva yuko abantu bavuga ko mwasaze? Nuvuga biranditse mu ijambo ry'Imana. Ivyo abantu birigo baravuga hari igihe kumbura abantu babivuga batazi ko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Koko ni waja mu makoraniro y'abantu benshi ukumva bose bavuga mu ndimi, nta numwe akora bisigura, baba basaze bivanye n'ivyo ijambo ry'Imana riko riratubwira. Umurongo wa 20 uvuga gute rero? Ngo ntiyaba hari abavuga ururimi rutamenyekana. Niyo rero vyaboneka yuko hari abavuga ururimi rutamenyekana, ngo havuge 2 canke 3 badasaga, ngo kandi bavuge bakurikirana, hagire ubisobanura. No kuvuga ngo 2 canke 3 niko bikwiriye kugenzwa mu makoraniro y'abera, ngo kandi hagire ugira iki usobanura. Ngo ariko nihaba hatariho ubisobanura, uvuga urutamenyekana acereze mw'ishengero.
yibwire ngo kandi abwire Imana. Murabona rero yuko abantu benshi bahisemo gukora ibintu uko bavyiyumviriye, ntibahitamo kubikora uko ijambo ry'Imana bivuga. Ijambo ry'Imana ritubwiye gute? Ngo umuntu babiri cyangwa batatu bavuge, ngo mugabo kandi bagira iki? Hagira ubisobanura atawuhari, ngo ni banume bacereze mw'ishengero. Nibaza yuko bisigura iki? Bisigura mu majambo make, ni vyiza yuko nyamba Imana yaraguhaye ingabire yo kuvuga mu zindi ndimi, mu ndimi zitamenyekana, bikora uri wenyene kubera ko uba ukuriyubaka wowe ubwawe. Hama mu makoraniro nyamba ushobora kusoroma insiguro yavyo, bivuge, hama uvuge n'insiguro kugira ngo ukomeze amateraniro, ukomeze abizera. Imana ibahezagire. Ikibazo ca gatanu, itandukaniro riri hagati yo gusenga mu ndimi no gusenga mu rurimi umuntu asanzwe avuga. Abikorano ba mbere igice ca 14 umurongo wa mbere ku murongo wa 5 havuga ngo, ku murongo wa 2 havuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abarira, ngo ariko abarira Imana kuko atawuvyumva, ngo ariko mu mpwemu avuga amabanga. Mu yandi majambo itandukaniro ni uko iyo umuntu ariko arasenga mu rurimi rutamenyekana asengesha impwemu yiwe gusa. Mwibuke yuko umuntu agizwe n'impwemu n'umushaha n'umubiri. Hajye kugira ushobora kuvuga ibintu vyumvikana nuko biba vyaciye mu mushaha, mu vyiyumviro vyawe. Rero ni kuvuga iyo umuntu ariko arasenga mu mpwemu gusa aba ariko asengesha impwemu yiwe gusa, bisigura ngo ariko arasenga ibintu gusa abwira Imana, mugabo mu buryo bw'ibifadika, mu buryo bw'amajambo ashobora kumvikana. Ni kuvuga hajye umuntu arinze asenga agasenga ibintu twumva, ni kuvuga ko aba yasengesheje umushaha wiwe osi, ubwenge bwiwe. Gusenga mu ndimi bitandukanye hehe no kuvugishwa mu ndimi? Ijambo ry'Imana ntirigera rivuga ngo kuvugishwa mu ndimi, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga kuvugishwa canke kuvuga, gusenga mu ndimi zitamenyekana. Aho nyine ku murongo wa 6 abikorano ba mbere igice ca 14 umurongo wa 6 haravuga ngo ariko none bene data ninazi iwanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzobamarira iki nintababarira ibyo mpishuriwe canke ibyo mpawe kumenya canke kuvugishwa n'Imana? Usenga mu rurimi rutamenyekana aba ariko asenga avuga amabanga kandi aganira n'Imana gusa, ariko ngo uvugishwa aba ariko avuga amajambo yo gukomeza ishengero, akavugishwa n'Imana mugabo akavuga amajambo yumvikana, ahishura amabanga mu buryo bwumvikana. Ariko uvugishwa n'isezerano rishasha avuga ivya Kristo, akavuga Kristo kugira ngo abantu bashobore kwihana, bahindukire, bamenye umwami wacu Yesu Kristo, babandanirize muri rwa rugendo rwo kwizera. Rero reka tubone ikibazo gikomeye cyane arico tugomba turangirize ko kivuga ngo akamaro ko kuvuga mu ndimi nakahe. Abikorano ba mbere igice ca 14 ku murongo wa 4 hatangura havuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ngo ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Bisigura ngo akamaro ko gusenga mu ndimi nuko usenga mu rurimi rutamenyekana ariyubaka. Mugabo kandi ikibazo twagize mu ishengero nuko bafashe agaciro ko gusengera mu ndimi zitamenyekana bagagira agaciro gakomeye cyane gusumba ibindi byose. Paulo rero ayikurandikira abikorino arasubira kubereka iby'ukuri igifise akamaro gusumba ikindi. Ku murongo wa 6 arababwira ati ariko none bene data ninazi iwanyu mvuga mu ndimi zitamenyekana, nzobamarira iki? Murumva, ni kuvuga yuko kuvuga mu rurimi rutamenyekana birafise akamaro ku muntu bwiwe biyubaka. Ariko rero Paulo akora abereka ati vy'ukuri ijewe hamwe noza mvuga mu ndimi zitamenyekana vyobamarira iki? Mwani majambo nta kamaro bimarira ishengero ko uvuga mu ndimi zitamenyekana. Nta kintu na kimwe bifasha ishengero atari kubarenza urwamo, ngo nintababarira ivyo mpishuri, ngo canke ivyo mpawe kumenya, ngo canke kuvugishwa n'Imana, ngo canke kwigisha. Murumva yuko ikintu gihambaye gifise akamaro cane mu makoraniro ni ukwigisha kuzima, enseignement. Uno musi abantu benshi barabeshwa mu ishengero kubera ko batigishwa, bafata amasaha menshi bariko bavuga indimi zitamenyekana, nazo nyine tutazi ko arizo, barenga bakavuga amajambo bagateranya amavuayeri n'amakonjugezo atandukanye. Mugabo hagufata umwanya wo kwigisha abantu kuvugishwa n'Imana kugira ngo Imana ivugire muri wowe, ibwira abantu bihane, bahindukire, bamenye umwami Yesu Kristo, ivyibiro byabo bihinduke, ubuzima bwabo buhinduke. Umurongo w'indwi ngo kandi n'ibidafise ubugingo biri n'amajwi, umwironge iyo utandukanijwe n'ijwi canke intanga bomenya bate irivuzwa canke iricurarangwa? Ngo kandi n'inzamba yovuga ijwi ritamenyekana, ngo ninde yo kwitegura gutabara? Muravumva, ni kuvuga yuko uravuga amajambo atumvikana, abantu bo kwitegura gute? Abantu bo kwihana gute? Abantu bosubira ku mwami gute? Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana,
bazomenya bati ivyo muvuga, kuko muzoba muvuga ibitwarwa n'umuyaga. Iyo uriko uravuga utavuga amajambo yumvikana, uba kuvuga ibitwarwa n'umuyaga, ngo amajwi yo mw'isi n'ahari menshi ate ngo ntari idafise ico risobanurwa. Nuko iyo ntamenye uko ijwi risobanurwa, uno avuga mba ndamubereye ngo udebagura, ngo kandi nanje uno avuga aba mbereye udebagura. Bantu b'Imana, iyo uriko urasenga mu rurimi rutamenyekana mu makoraniro utabisigura, uba uriko uradebagura. Si vyiza kudebagura, ahubwo no kuvuga ibintu bizima bishobora gutuma uriko arumva ahesha ubuntu n'Imana, agahindukira akihana, akamenya umwami Imana. Wiza inyigisho z'urufatiro, inyigisho z'ivyizerwa bizima vy'umwami wacu Yesu, bishobora gukuza umuntu wese avyumva gusumba kuvuga amajambo atumvikana. Pawulo rero arangiza avuga igifise akamaro gusumba ibindi vyose. Yababwiye ngo naho novuga indimi nk'iz'abamarayika, ngo ntagira urukundo, ngo ivyo ntaco vyoba bimariye, ngo noba meze nk'umuringa usamira. Kuvuga yuko uriko uratera induru, naho wovuga indimi nk'iz'abamarayika, naho wovuga indimi zingana gute, naho wovuga indimi z'ubwoko bwa gute, mugabo utagira urukundo ntaco bimaze. Pawulo aratwereka rero uburyo bwiza canke ingabire ikwiriye, ingabire isumba izindi ngabire zose dukwiriye kwifuza gusumba izindi ngabire. Hari ikintu Satani akunda gukoresha, hari ico bita mineur na majeur. Ni ukuvuga ngo inyigisho iri mineur ni ikintu tubona mw'ijambo ry'Imana, muga ico kintu gishobora kutabaho kandi ubuzima bw'Imana bukabandanya. Ikindi naco twita majeur ni ikintu kitabwirizwa kubura mu buzima bw'uwizera. Ico naco n'urukundo, kuko mwibuke yuko urukundo ni icamwa ca mpwemu w'Imana. Twibutsanye yuko ikigaragaza umuntu ko yavutse ubwa kabiri si ingabire ya mpwemu w'Imana, ni icamwa ca mpwemu w'Imana. Rero abantu benshi uyu munsi birukira ingabire hakwirukira icamwa ca mpwemu w'Imana. Ndabifurije rero gukomera mu mwami wacu Yesu Kristo. Mukomere, na cane cane ko twabonye yuko ngo mbega bose ngo bavuga indimi zitamenyekana, ngo bose ngo nabavugisho, bisigura ngo ushobora kuba warizeye Yesu Kristo kandi waravutse ubwa kabiri, mugabo udashobora kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Ntihagire umuntu umwe akubuza gushira amanga kuba muri Kristo Yesu, ko wizeye Kristo, ngo kuko ngo udafise ngo ingabire yo kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Uzuba wishura uti hariho ingabire isumba izindi zose, ingabire y'urukundo. Bariyo mukurikira abantu b'Imana, urukundo rw'Imana ruruta uko gomenya n'umuntu wese, rushiramira imitima yanyu. Twese hamwe dukomeze kumenya urwo rukundo rw'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Imana ibahezagire, mugire ibihe vyiza aho muri hose.